Oja Rastafari. Yes, I. Oja. Aide-moi. Ja Rastafari. Say man. Ja love. Ja Rastafari. Mana muramyi wa byose, kora ibitangaza iki gihugu cawe mana gisagwa amahoro. Je ndi mu bambere nafata drogue sino guhende zitandukanye. Ego nazifata gose nkazibabaza gose. Nk'inzoga zozo Afrimax TV sinzi ko wabibonye. Barasanze no muhira bambaza ati none bigenda gute kugira ngo ubeho utanywa amazi. Byabonetse nk'igitangaro. Umuntu wabaho atamazi wanywa. Ya namaze kenza kuva mva muri prison. Harigeze kuba histoire twageze kubura amazi hari mu ntambara ya 96. Hanyuma amazi arabura. Nobuye ko batuzaniye amazi yabaye nabi yo mu masashi amwe abazungu bazana. Hanyuma dusanga amazi yarononekaye nukuri abayanyoye ico gihe benshi no gupfa barapfuye, abandi bavyimba amaguru, abandi bagira gute. Rero guhera ico gihe naciye mfata ingingo nije amazi ndayahebye kubera nacengira ubwoba kiko gica abantu, nacengira ubwoba. Mugangeze hanze ntashe pendant 10 ans kwe muri prison. Baramboya ati Rasta utanyoye amazi wewe ntushaka kubaho. Je ndavuga nti wapi, jewe ndafise ibindi bintu nshaka kunywa, ndashaka kurya ivyamwa, ndashaka kurya ibiki bigasubirira ayo mazi. Je niko nabibona. Kandi narabayeho mugabo mu nyuma harazi imyaka nk'itatu nk'ine naragize ingorane, amafigo gitigu cyarumye, amahaha yaratobaguritse. Sinovuga yuko je nibaza ko ari umugambi w'Imana kubera byari bigoye je ku muntu yomba ari ngo nohe biganje iraryoshe sana. Idini ya Lucifer ni dini cy'umwami Yesu wenyene yapfuye akazuka. Je numvise Yesu canke Yezu nkuko abantu benshi babivuga, ibyo nibisanzwe. Je mbona ari kintu kinini cyaguze kubera imyaka maze 64 sindumva umuntu yapfuye ngo azuke atari yamadayimoni mpora numva. N'abantu bapfa bakazuka Nayo ntabaho bama babitubare ngo ari umuntu yagiye aragaruka. Nta pastor murambona bazura abantu. No barakubesha, nta muntu numwe aragenda ngo agaruke kuri iyi si atari Imana yo Yezu wenyene niwe yapfuye akazuka. Niwe mugabo nemera w'inkomezi nyinshi. Mane je ni byaba bishoboka jewe nzopfuma mpfa mugabo ndamukorere nshake nankwe n'abantu bose ngo kubiriza dread. Ndazi ko ari abantu badashaka kumva yuko umuntu ariko aravugisha ukuri kubera afite dread, ariko je ntizizonteza ikibazo. Ari ikintu waruvuze cyo gupfa none nk'ubu je nanje nahura n'umuntu bambwiye yuko bazuye nje ndamutera amabuye kurumva zuba rumuzima. Izo bari dayimoni, izo bari dayimoni. Ibyo ndabikubwiye uzuniruke wumvise ngo umuntu yapfuye arazuka. Ibyo bintu nibibaho inexiste pa. Jewe inzu mu mwaka uheze inzu yarambomokeye ku ruhande rumwe, hari haguye imvura nyinshi cyane cyo mu Gatumba n'andi hose. Rero ndaraba ndavuga nti none nitungiye umukecuru w'imyaka 121. Icumba cyagombye kubomoka nicajyamamwe. Ndavuga nti none no bigenza gute kugira ngo iyi nzu isubire kubakwa. Nukuri ico gituma Imana irahambaye, ico gituma zo kwama ndayishimira imyaka yose kubera yarakoze ibitangaza. Hari aba diaspora bakoranye ko nkuko nyene uvuze ati turakubona cyane muri réseaux sociaux. Barakora kunyura bavuga ati Rasta vraiment ivyo yaciye mu myaka 10 yapfunzwe nta buzima araronka, none iyo nzu azoyubaka gute. Ego hari abakorakoranye barakoresha imitima myiza yabo, baracanga cyangwa udufaranga dukeye inzu iraduga. Hanyuma inzu rero yagarukiye novuga ku musozo, duca turabura amabati, turabura isima n'amadirisha. Rero ya Mana nyene sinzi ukuntu nishituye ndandikira nyakubahwa mukuru w'igihugu. Imana yarambonekeye n'ukuri ntiyahiga imanze. Naciye numva ngo ngutore y'amabati.
kimwe nuko twari twasabye amabati n'isima n'imiryango urabona ko naberetse barage kubiraba mugabo nta bindi twarose ariko nizere yuko nibyo bisigaye bigiye kuboneka kwa gatandatu rero niho tuzoshira ku mugaragaro ayo mabati mukuru w'igihugu yaduhaye kuri iyo nzu rero mu diaspora ambabarire kandi yarangiriye nabi cyane gose ko yisha abantu benshi yisha umuryango wanje hariho groupe yakoresheje no mu diaspora yitwa Geneveve ni kuvuga yuko ayo mahera barayatoje hanze araza arampamagara mustantera arampamagara bura matara ati nyarukutore uburyo bwawe baguterere kugira ngo iyo nzu yawe yuzure ariko ubwo buryo bumaze gushika ngahi wacu no kuri abarundi sinova ko ari babi kubera si bose hariho beza nababi ariko ubwo buryo aho bwashikiye gushika n'uno munsi sindashobora kuhatora mbajije abarongoye iyo groupe y'aba diaspora mu ntara ya Muramvya nta numwe yigera bimbarira kubera nizere yuko ayo mahera barazi ahari. Hey wagwan, what's poppin' BJ? Ndabaramukije cyane ndabifuriza amahoro n'imigisha mu miryango yanyu. Nkuko bitegezwa kumera. Let me say thanks to Baba Kat. Kinyamakuru ni Step Media. Kuri microphone kwa Skilla ekeka gasukishim. Ekeka gasuka izigini imana. Nkuko mubizi. Atamwebwe natwe dore kugira ngo tubazane makuru mashusho. Muretse kugira mzuko mweronka kanda subscribe, ejo kanda subscribe chugira na share. So guys, ladies and gentlemen. Kuri mwe maze kugira subscribe turabashimiye cyane. Video wayikunze nakubwiye like. Utayikunze andika muri commentaire. Natwe dore kubwanyu kugira ngo dushobore kubikosora ico kibazo mwa mufisi. So guys, ladies and gentlemen, ndazi yuko benshi muri mwebwe muri ko muriyumvira SK kagasorikishimwe musikari mubiki uno munsi. Guys, ladies and gentlemen, ndi kumwe nande numwe mu bantu bavuga yuko nifuzije ko twokorana, nifuze yuko umunsi umwe nzokora ikiganiro nawe, ariko uno munsi harakantu bavuga ati ntivyari byoroshe ariko vyari bikwiye, ntivyanyoroye kugira ndamuronke ariko right now novuga yuko bikwiye. Reka tubanze tumwikaze. Ndazi yuko benshi muri mwebwe murifuza kumumenya yo barinde. Benshi muramuzi yaragiye mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Benshi muramuzi akunda kuja mu biganiro kuri Afrimax n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye byarabwe gose. Kiri gutega papa? Nawe kuramutsa abafanzi bacu bariko baratororera ngaha. Ego Jenny Sound ndashimira uhoraho meze neza mpema neza Imana yabikoze no munsi. Kabisa biri gucamwo ivyo wateguye byose. Biko biragenda buke. Ego ntibyihuta cyane mugari kubira ndabona biko biragenda bije imbere. Nikiye kintu ugi mu gatondo muri byose wari waciye mu kintu wari wateguye cyo kitagenze neza cyo ari nkiki? Ikintu rero nateguye cyo kitagenze neza ni ibikorwa bya misi yose twari tuzi ko duhaba tuja kugira karaoke ahantu ariko ntitwashoboye kugendayo kubera ibibazo bitandukanye daciye mpura navyo. Ego ubu tuvugana jewe izindi nguvu kubera sinaye kuzironka je mvuye ku mpanda gune nabuze umuntu yagombuye guhamba wacu. Ariko nuko nyene bimeze hasi wacu. Duteza kubandanya dukora n'ibindi bikorwa bya misi yose. Yes, nko ku muntu ahora kubona mu ndirimbo zigiye zitandukanye akakona mu biganiro yifuza kumenya amazina y'abanyakuri yora amazina yera. Eje nirame ba carton batazira America. Yeah. Kubera iki America? Sinzi iyo ni Sirno nayo ntushaka kumenya ukuntu yaje usanga yaje uko nyene bivanye n'ukuntu ubanye n'abantu mu buzima bwa misi yose. Uno munsi novuga yuko twe dufitanye ikiganiro nawe ariko ndabona wazananye na mugenzi wawe nawe turaza kumushikako. Kiri gutega papa? Bimeze neza cyane. Umeze neza? Ego. Icyambere cyo kwanza nakunze anabarasta bake bafata amazi. Amazi n'ubuzima bisanzwe ubuzima bwa misi yose. Amazi arakenewe. Bara mu bintu Imana yaremye. Benshi baratinya umuriro ariko umuriro naho waka ugatwika ugaturira. Urazi kuzimwa n'amazi akanyene mubona. Bora kuzima bw'umuntu. Amazi n'ubuzima. Ubuzima bw'umuntu mushobora ko udafise amazi. Yeah. Ibintu byose burya dukenera amazi. Okay. Eramutse abakunzi ba Step Media ongero nizo. Ndabaramukije mwese abafans bacu hari n'abanzi n'abatanzi ariko ndabaramukije mwese. Amaro y'Imana bane namwe. Ego. Yes, kumazina mwa mwitwa bande? Jewe nitwa Hasabumutima Leandre, Deogracias Marie, ayo n'amazina y'abavyeyi. Okay. Hanyuma izina nkoresha Baden Leandre, benshi baranzi ry'ubusani ry'uburirimbyi ko hari abasani n'abaririmbyi. Je ndi umuririmbyi, ndi umucuraranzi, ndi umwanditsi w'indirimbo, urumva rero banyita Baden Leandre. Baden Leandre. Kubera iki wisi iryo zina? Iryo zina mu bisanzwe
je gituma naritoye no kubera burden ni kuvuga no muzigo uremereye ndavye rero ingene turiko turiho kwisi twikoreye vyinshi mwemwe turavyitura mu ndirimbo niyo usanga tutanga ubutumwa byo tumvira bituvemwo tubiha abantu yego okay kansubire kuri Carton nibuka yuko imbere yuko ndagusaba kwanza ikiganiro ndakunda kuraba kenshi ama video yawe usigura ku by'abarasta ugasigura ku bijanye n'intahe ibintu byose waciyemo uno munsi rasta numwe mu bantu bavuga yuko tumuzi nka rasta akunda guca ku ma media gose ariko nk'ikintu nifuza kukubaza ibintu by'uburasta ubimazemo igihe kingana gute ibintu by'uburasta je navyisanzemo ego kari rasta ayo makonone kariranga kuri yisi abantu benshi turakunda kwitiranya nk'abarasta akenshi iyo tubonye umuntu w'umurasta abantu dufise image tuzakira gutandukanye ego benshi bafata nk'abanyarumogi benshi bafata abagizi ba nabi ubisha butandukanye ariko je nibaza yuko aho hantu bayihendeye ntibahahagaze gatoyi kugira ngo batahure neza rasta icarico rasta rero ari mu ntumbero rasta no bokora umugira neza ukuri kurambona rasta jende umunazi ni no kwita umunaziri kandi nibyo kubera nta gishasha kiriho nyamba harabaye abanaziri kera twahora twumva na uhora bumva ubwoko bwa Samson n'abandi yego nuko yuko atagishasha kuri isi kiriho nyamba harabaye ikintu n'ubukira cyahari yego nko ku muntu ashaka kumenya ubuzima bwa Carton ingene yatangwa umunsi wa mbere atangura kugira Madrid byari bimeze gute je narishimye cyane gose ibyo ubuzima naburabiye kuba Jamaica kugenda ndakunda reggae ndakunda style ya reggae ama nabonye reggae nabonye dread ari umwambaro novuga mwiza cyane gose umwambaro mbere watira abantu benshi umwambaro mbere watumye ubukoroni buhera nibwo abazungu ntibwaheze mugabo bwaragabanutse papa we nawe rasta bivuga kwiki icyo nabivuga ko cyane rasta iyo mbonye umurasta mbona ko ari umuntu w'Imana mbona ko ari umuntu akunda abandi mbona ko ari umuntu afise impuhwe urabona mu bitabo by'Imana bigisha haba mu masengero mu mashengero biriya bigisha abantu kugira ngo babimenye burya rasta we yarabigendera atanu bamwigije kuko biba biri mu maraso urumva rero twebwe rero mu bisanzwe nk'abarasta zijya burya butumwa dutanga tuba dushaka kubwira abantu bahinduke kuko turonse abarasta kwinshi benshi kwisi amahoro yo kwamaho ariko rero abarasta igituma bitana binuko hari abarasta bari gutatu ari muri mdi twa Alpha Blondy yaravuze ati il y a des rasta poué il y a des rasta fou il y a des rasta cool hari abantu bambara imishatsi bakita barasta ubwo umutima wabo utari mwiza hari abantu bambara nk'izi nambaro dufise kugira ngo babonekane ko ari abarasta kubera bazi yuko rasta ari umuntu mwiza bakinyegeza muri rasta bakifuka wa mwambaro wiwe kugira ngo bashobora ahantu ariko rero twebwe rero turabarasta bukuri kuko ivyo rasta isaba turabigendera ubwo rukundo imwe turazifise cyo gituma rero nanje jewe kubganje nemeye kuza gufasha umutama Carton bivanye nuko ndamuzi kuva kera nge ndiyo narayibonye casanga niwe muntu kabisa numva duhuza mu mutima kandi vyakora nanje sanzwe nabikora urumwe mu bantu bavuga yuko uri muri groupe ya rasta ku muntu yifuza kumenya nk'imyaka umaze muri rasta umaze imyaka ingana gute mu byo rasta jewe nkuko nakuze ndavye ukuntu nakuze nagiye kumenya rasta ahubwo ncasanga nije ndi mu rasta nyabuna kuko ntaramenya na rasta bwa mbere narabona indirimbo za Bob z'aba Burning Spear bande bajegeza Madrid bariko bavuza reggae tutamenye byari ivyo ahubwo tumaze kumenya rasta icarico ahubwo twaciye tugikunda rwose cyane gifatanyamwo kuvuga rero kuva je ntangura career yanje ya music naritangwanye n'uburasta hafi imyaka nka 40 okay watanguye career ya music nko ku muntu yumvise nk'iryo jambo ryo kuvuga ati bya music agaca yifuza kumenya
ati nka music umaze gukora ziba ari nkizi bo jewe indirimbo ya mbere nasohoye mu Burundi twabavuga y'abandi abo bakayicarako ayayayayo hamwe n'indirimbo ivuga ngo uye aya naya izo ndirimbo nkizisohora bo ego zarakunzwe cyane mu gihugu hanyuma ndatinda no mu gihugu ego nasohora n'izindi ziri ku mbuga ya Baden Leandre ego Jensanzo n'umuririmbyi ego bisama every ibikorwa byinshi n'ibindi bitarasohoka ndiko ndarondera bonoza ndabiha kugira ngo ubwo butuma bushike. Okay, nka music uri muri music ni ikihe kintu wari ukoresha mu kugira promotion ya music yawe? Bo je promotion je ndi mu guitariste ndi umuririmbyi ndandika bo cyo nkoresha cyane kenshi aho nagiye ndaca mba ndi muri band kuvuga baramvugiriza hanyuma naronse umvugiriza nanje rimwe nkivugiriza ariko twebwe dukunda kuvugiriza muri band kwiye kuko twebwe umuziki wacu dusohora umuziki wo rwego mpuzamakungu ni international cyo gituma rero umuziki twe turawukunda kandi turawushoboye ego. Okay, nko umuntu yifuza kumenya ingene wewe wahuye na Carton wowe bisigura gute? Okay, je namaze imyaka 18 ntari mu gihugu bo hanyuma mu bantu bambe nshitse mu gihugu numva mbere nari muri Afrika y'Epfo natenga kumva ngo America nara nashika mu Burundi rero nazambaza none bo muri twa America sinene twakubitanye mbere dukubitanira mu Kayanza kuko uyu nawe n'umutravela nanje ndi travela kujya dukubitanye rero turahura nyene amarasa carahura turaganira arambwira ibikorwa yimirije gukora arananjana muhiriwe aranyereka hari hano hari barabara bori rya kera rihuzi aranyegatifu ibikoko byo kurisibura kujya rero kuva ico gihe twarakoranye ibikorwa bimwe nko mu makonseri twahurirayo canke tugategura konseri zimwe tukazikorana kuva rero ico gihe tumaze guhura tukaganira ego twarabandanije gushika n'ubu kandi bo bacenye imyaka irenga nko 8 gutyo nyarumva ndamuzi bihagije. Okay, Carton urumwe mu bantu bavuga yuko ukurikirwa gose muri industry wacu y'u Burundi kabiri gatandatu ryari naravyiganiro cy'uwawe uvuga ku byerekeye gushinga intahe y'uwawe gukizwa kwe wawe ibyo byo ubivuga kwiki? Ni ibintu novuga byamfashije cyane gose novuga yuko ari ibintu nagombye kurangirizamwo bivanye n'imyaka mfise baravuga yuko urukino rudahera nkuko rwatanguye je ndi mu bambere nafata drogue sino guhende zitandukanye ego nazifata gose nkazibabaza gose nk'inzoga zozo Afrimax TV sinzi ko babibonye barasanze no muhira bambaza ati none bigenda gute kugira ngo ubeho utanywa amazi byabonetse nk'igitangaro umuntu wabaho atamazi wanywa namaze kenza kuva mba muri prison harigeze kuba histoire twageze kubura amazi hari mu ntambara ya 96 hanyuma amazi arabura nubwo ko batuzaniye amazi yabaye nabi yo mu masasha amwe abazungu bazana hanyuma dusanga amazi yarononekaye nukuri abayanyoye ico gihe benshi no gupfa barapfuye abandi bavyimba amaguru abandi bagira gute rero guhera ico gihe naciye mfata ingingo nije amazi ndayahebye kubera nacengira ubwoba kiko gica abantu nacengira ubwoba mugangeze hanze ntashe pendant 10 ans we muri prison barambara ati rasta utanyoye amazi wewe nushaka kubaho je ndavuga nti wapi jewe ndafise ibindi bintu nshaka kunywa ndashaka kujya ivyamwa ndashaka kujya ibiki bigasubirira ayo mazi je niko nabibona kandi narabayeho mugabo mu nyuma harazi imyaka nk'itatu nk'ine naragize ingorane amafigo kitiguke carumye amahaha yaratobaguritse bo sinovuga yuko je nibaza ko ari umugambi w'Imana kubera byari bigoye je ku muntu yomba ari ngo nohe iganje raryoshe sana ego nko ku muntu abirimo kabisa aravuga ati je ndoswingi yangu ya nakayoga kararyoha sana umva ibikorwa byose nk'ibyo usanga ari ibikorwa bya Lucifer kubera Lucifer afatira mu biryoshe je ubu ndatinya ibiryoshe kubera ibiryoshe usanga hanini nibyo bigenda byica abantu. Ego abantu benshi yo bakijijwe birabatera isoni gushinga intahe bivanye n'ibintu babaciyemo avuga ati je vraiment ndumumenga sino biyagira umuntu
we n'ikihe kintu caguteye uvuga ati ngira mvuga ati ibi bintu ndabihevye ngira nshinga inahe kama ni kukizwa ndakijijwe abantu benshi batinya gukizwa ko ravuga ati miye n'Imana niho mbabare bivanye ivyo naciyemo gucume ngo wobura n'abagenzi benshi kubera hari abagenzi naje nk'ubu uno munsi tutagikorana hari ahantu ntagishika bivaye n'ivyo mugabo mugaje nibaza yuko ahoya ubukosheje cyane gose ifo kurondera iherezo ryiza kubera aha turiho kubw'Imana uno munsi ndakubwiye ko mvuye guhamba umuntu nuba yuko ejo nanje bazompamba ejo nundi bazomuhamba nuba yuko aha dufise intango n'iherezo nyamba wo warabayeho ku isi hariho n'ahandi hantu uzoje aho hantu rero kugira ngo washike si blague uteza kuhakorera abantu benshi turakunza kugira ingorane nyinshi mu bintu tweko turategura ndifuza kwanza cyo kibazo nifuza kukibaza uriya iyo uri kurategura nk'ibintu nka concert wavuze yuko ari igihe bishika ugategura concert nibiye bintu bikunda kukugora iyo uri kurategura concert Bindi ko nategura concert bisanzwe nabo dukorana kuko muri kino gihe music dukora twebwe ikeneye uburyo bo muntu mbere rero we ubufise bariya bamukorana hariho abataba bayifise kabisa bo baba bishakira ikeshi iyo keshi natwe nka twebwe twaciye mu nzira yo kuronka keshi kazigenda uyibona canke iyo wari wizeye ukayibura kuvuga rero twebwe twasanze ahubwo gikuru nuko ibyo wipfuza ko bishika byoshikira abantu kabisa ibyo rero bigorana nabo mukorana abo mukorana mu ndamufise intumbero imwe araba kugora bakakwegizija ibintu usanga muri ico gihe ukoresheje ingufu nyinshi canke rimwe imwe ya concert ugaciheba banye no kubona umenga bajya mukorana ntibikunda kabisa okay Carton ndifuza rero kumenya kwera aho wavuze yuko mu bintu uba warahevye banki warahevye karibu zora zinyoye je ntanzoga nimwe ntanyoye zizotume kunwa nta nzoga nimwe ntanyoye ikintu citwa inzoga zose nazinyoye ego nko ku mujene yo bagira muri ivyo bintu yifuza kubiheba ariko bikamwankira nakaye kabanga wo mwibira kugira ngo nawe bishobore kumworohera kubiheba bino bintu akabangano mwibirano kwibira mbere abantu bose bariko baranyumva canke bariko barandaba nuko abantu bamenya yuko hari itanguriro n'iherezo kandi iyo nzira ndakubwira ija ku Mana sinovuga ko igoye cyane muga biragoye gato kubera benshi baragira isone yo kuva ahantu yarari ucume ngo umuntu yoguma hahandi nyene mu byo yakuriyemo mu byo yanyemo ariko kimwe no kubwira nuko nasanze Imana nayo duteza kuyiha ikibanza kinini kirengeye ibindi bibanza byose kubera nikora byose nitugejeje aha nyamba ndiko ndavuga no kuberayo nyamba ruko harambona no kuberayo kubera ari abantu benshi iyi saha mbere banatunze uno munsi batariko baramuvinga kuko ko wanje uno munsi iyi mpwemu ndiko ndasohora itari kwirasohoka usanga bari mu makoma rero kuba mpema neza ndiko ndamuvinga nk'abandi bose ibyo ndabishimira Imana ico gituma Imana no saba yuko ari wese yoyishira imbere kubera nico kintu novuga gikenewe mu buzima bwa misi yose yego reka tuje kururiya nawe ego Carton twamwumvise numwe mu bantu bavuga yuko akijijwe mu kibazo nifuza kukubaza wewe abarasta twumvise nka rasta benshi tubarabira ku Madrid akenshi tubonye mu Madrid ni direct twibwira ko ari rasta mugabo tukibona nawe nyahaho na dread ibimeze gute jewe dread narinda zifise hanyuma ingizi Tanzania hano umupolisi arambwira anyaka inkofero nambaye ngo nambaye inkofero y'igisirikare arambaza none wewe uri umusoda ego je ndi umusirikare mugabo sino umusirikare arasa ahubwo ni umusirikare azibira ya masasu kabisa inko yanje nico gitari bya rero atako kubita amakofe numva ndavuga none uyu muntu nibiki nimisi bamuhaye kuva muri uno mwanya dread na cengenda ndazikura narano yitwa Kariyako ndahabona ujya dread nyuma y'ukwezi dongera ndazireka ziraza zitangiye gukura agiye kwikuta ndi muri Malawi ahantu nasubira album yanje ya mbere yitwa Where is my home
Okay, Malawi Hanyuma- wari ugiye mu bya music oya rero, Malawi narimu urumva n'igihe cyari mu magume Mm. nuko nari nahevye igihugu nyene urumva Mhm. jewe Malawi sinangiye kuko mwico gihe mbere nari ndi umusampapier sans papier yego umuntu je atagitahura ico kintu natembera kimeze gutya natembeye nk'ibihugu 9 sans jewe papier ushatse siniri kuvuga Rwanda iki? nashatse kuvuga yuko ibi vyangombwa bigira ngo ujabuke imipaka Mhm. je ntabyo nabe nifise ubu agenda uko nyene ngeze okay. kuri frontiere je narakubwira ndi umunyafrika araba ndirabura vuga hani muhira Mm. cyo rero izo umva ayo mabariyeri cyangwa ikivyo ku mpapuro je ntabyo nabona ahubwo nabona hakurya nkabona hariyo bene wacu nuko nagenda ragenda Mm. yego hamarongeze muri Malawi izo ndirimbo maze kuzisohora Mhm. bituma nyene Mhm. vuga nti muri uno mwanya Mhm. ikambandanye Mhm. igongo menanga ubutumwa ndamanuka ndagenda batandukanye Mhm. yego kandi nari nizeye Imana Mhm. ho jewe numva yuko burya Rastamani Mhm. ni umuntu niho aba yarakijijwe kuko uri umurasta w'ukuri saba kuba uri umukizwa ko twe tugendera kuri hari hano muri Yohana bavuga yuko byose ari urukundo Byose ari urukundo. nkuko umugenzi waje avuga ati Imana tuyishira imbere burya urukundo rurimwo byose utazi Imana ushobora kumenya urukundo Yeah. nico gituma rero Rasta hanini twigisha urukundo ego abarasta n'abantu b'Imana kuko utari w'Imana nawe niba abandi binyegeza muri Rasta nico gituma rero kugira ngo batandukanye uzobamenyera mu myitwarire yabo Kabisa. babayeho mu bikorwa kumbanganye n'abandi uzobatira no mu Rasta Yeah. kuko simaka ufise dread Mm. amaro izo dread za kabiri ndi Malawi nazo bo ndo nkurumbi yuko papa wanje Mhm. yitavye Imana ndi kure cyane Mhm. nari ndavuga nti bo nta kindi cyubahiro mbona no muwasi ho ndi maze imyaka ingiye tutabonana Papa wari umurasta? none reka nkuru umushatsi basi kuko numva nti nanje reka nkuri ikintu nkunda kinezereje niho umubabaro kubera papa yagiye tutaganire twagize gute Yeah. yego nazikuriye muri Malawi izindi Okay. cyane nigumiriko Ukiraho nyece nifuza kumenya papa yarasanzwe ari umurasta. oya papa wanje mbere ndibuka na music we ntiyanayikunda Mhm. oya ntiyanayikunda ni music no kugira ngo ndahigiye nabanza kujya kwinyegeza urumva Mm. ntiyashaka no kubona gitari Okay. gusa yarigeze kugera igihe kimwe so bavuga abandi numva vyamuryoheye aratangara kumva Message umuhungu wiwe wanditsemo. ari ku radio iki n'ibiki Mhm. urumva rero Okay. tugiye nko muri concert Mhm. nk'akantu turonse general za Bujumbura ngira concert mvuye muri interieur Mhm. habonetse akantu ajya kumwicara kamutama akajya kavuga ati Ati wa muhungu wanje. music ngahanya Kabisa. yego Hama abantu benshi two turakora nk'igikorwa ikintu runaka bivanye n'ibyo umuntu aba arimwo nka music ijya iyo ndirimbo yiwawe reka mbe bavuze ngo yitwa ni nyinshi vise Ni mugayo nyinshi, nahere mugari kuri bavuga izwi. y'abandi yavuga y'abandi Eh, havuga bavuga y'abandi bavuga ayabo bakayicarako. bakayicarako Abantu benshi mu gusohora ikintu yego hari igihe turabira mu byo tubayemwo hari n'igihe turabira mu byo twaciyemwo yego ewe kugira usohora iyo ndirimbo ni ikihe kintu wafatiyeko kintu nafatiyeko Mm. ahantu narindi Mhm. urumva cyabivise papa Mhm. hari nk'uburyo bukiye bwo yakora ahantu Mhm. ubwo rero abantu bakavuga ati niga ku mahera bakabona ati kubera papa duhera Mm. yiga ku mahera Yeah. ubwo nanjye rero nkaba nzi ubwenge ku ishuri nabo wa mbere wa kabiri gushika ku wa gatatu mbere mbaye nk'uwa kane muhira narakubitwa hanyuma rero nkumva biguma bimbabaza Mhm. ntambwiye gukora ngo wabonye ngo yaguze diplome byaje nivyo nibonerako gaca nawe muri societe aho mbaye gaca ndaba kweri abantu Mhm. iyo aho kugira ngo baze baraba ubuzima babayemo baba imisi yose banezerwa no kuraba ubuzima bw'abandi Kabisa. kuraba ivyo bakora Mm. yego ibyo nico gituma rero iyo ndirimbo naciye ndayikora mbe Okay. nayikoze ndi ku mabekiye washaka wari ugwaye ico gihe nari nagize isanganya ya ku moto hanyuma rero nayikoranye ndi ku mabekiye hanyuma rero sinari ndize yuko mbere uko imeze ariko bizogenda ndibuka yuko studio ya mbere nagiye mu kwa Africa Nova umuntu yadangiye iyo studio ari bahaga uru wakera kabisa bahaga twahuriye muri Coaster cyane mbaraga bw'icongereza cyinshi none bahaga gute turavamo turaganira yego muri ico gihe rero iyo ndirimbo maze kuyisohora ndejana kuri radio Burundi RTN ahubwo hari umwaka wajyaye hari nko muri 91 sinari bwavuke ni mwari bwavuke urumva rero
muri ico gihe bayishizeko abantu barayikunda gose gushika n'uno munsi ego ku radio barakunda kuyicishako n'ubu twarayisubiyemwo no mu isi Side Brother ego uzoyibona kuri YouTube Baden Leandre twaragize hamwe kandi we yarayisubiyemwo kandi abantu bari barane ko yasubiyemwo indirimbo bo aravuga ati bo uyu muntu ngishika gusa mvuye uyo narindi ngo murihishe kugira ngo ndaberekere yuko muri reggae atabifu tugira twebwe turi abarasta naciye mfata ico nakoze ahubwo navuze ngo turirimbane twishure ba bantu bumva yuko twoja twava tugwana ngo ndiya tubereke yuko ugiye kibazo tubahinyisho yego twaje tukorana ukiraho nyene ndifuza yuko nko kubona ko aradukurikirana yuko Carton yomera nko kuvugiriza hama naho kagacishako sinzi ko bishobora Carton tupigie kitu basi afu na yeye apige mix pale nawe no mu guitariste je ngo bitagwanje gusa byoca byoroha ari uri kuramuvugiriza nawe ari kararimba ko simbona ingene yo buza ari karagira oya birashoboka uri umuhinga rero majede ubwo jede turabe rero MZ birashoboka reka yisanzure Yes, I. Ay, 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 yo. 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 Bavuga y'abandi ayabo bakayicarako bavuga y'abandi ayabo bakayicarako wa musore mbona na wewe wankumiwe wewe wubatse urwawe na wewe ugeze mu bigero ingo nkuyagire kakagani kanyokuru hageze ku mugoroba twicaye ku gicaniro yambarira ngo uruvugo ntigonza mwana yambarira ngo uruvugo ntigwica yambarira ngo uruvugo ntigonza yambarira ngo uruvugo ntigwica man yeah abarasta kenshi murakunda kanuka man kubera iki okano kaguma kagarutse resi sinzi ngo biva mu kuryoherwa kw'ikintu umuntu aba ariko arakora sindabizi byashoboka rasta nawe namusungura umuririmbyi oya sikubyumva ahubwo uranabizi indirimbo z'iwanje urazizi imani ni nyinshi gose toge tuvanga ugomba kwenda kuvuga izi hariyo abanyororo Jalove y'Imana ambo kubitia Jalove Oja Rastafari yes I Oja aide-moi Ja Rastafari Selimani Ja Jalove Ja Rastafari Mana muramyi wa byose kora ibitangaza iki gihugu cawe mana gisagwa amahoro uruwa mbere n'uwa nyuma itanguriro n'iherezo uri Arufa na Omega Ja Jalove Selimani Ja Jalove Ja Rastafari tout le monde Ja Jalove Ja Rastafari
ni wewe utanga imvura ivy'imbugwa bikaboneka ugatanga akayaga keza ivyaremwe bigahumeka nindatashima ivy'ukora wewe atari umubabiloni Selimani Ja Jalo Ja Rastafari say Jalo Rastafari tout le monde Jalo Rastafari I love you I need you Rastafari Rastafari tout le monde Jalo Rastafari ni wewe waremye y'isi n'ijuru ibiboneka n'ibitaboneka zo kwama ndaguhayagize uri umwami w'abami ukwiriye icubahiro Selimani Jalo Rastafari Jalo Rastafari Katonda munene Katonda mukuru Katonda wagara kabaka wabakabaka Yes Yeah man. Unashize muri kiganda ngira ngo bumvise harimo indimi nyinshi. Mwamumvise ni Ntirameba Carton ari kumwe na mugenzi wiwe. So guys, ladies and gentlemen, ndishimye cyane gose ari ikintu kimwe cyane nifuza kumubaza Carton. Ku bantu baba rasta. Ndabona urazi kuvuza gitari. Urazi no kuririmba. Urashobora kuba wagiye muri rasta ukavuga ati jenge muri rasta kugira ngo muri music bize binyorohere. No. Rasta nta muntu ayijamwo. Umuntu avuka ari rasta. Sinzi ko uratomokerwa neza rasta na Babylon mbega ni iki gisigura gute? Ubifasha. Rasta ni umuntu novuga w'intungane. Babylon nawe mu Kirundi cyumvikana novuga ko arababisha. Kandi nibo benshi dutunze ngaho iwacu. Tama wivuga kwiki. Ego uko nyine bikubwiye none hariho urupfu n'ubuzima hari kibi n'iciza hari Imana na Shetani hariho n'abarasta n'abababylon rasta ni wa muntu w'Imana urumva avukana nyene ari umuntu mwiza mugara ashobora guhinduka muri societe bivanye ni ahantu abaye canke ibyo ahuye navyo ariko rasta uko ntigera hinduka urumva n'umuntu nyene ingorane zose zishitse apambana nazo kandi yizeye Imana kandi bigakunda. Nko ku muntu yifuza nka image rasta itanga ku bantu cyangwa nk'inyigisho nk'abarasta baba ariko baratanga muri ico kintu cy'uburasta ico bari nk'iki twebwe nico gituma habaye Rasta in Action. Turashimira cyane gose barasta batari bake ku kintu yiyumviriye ashira hamwe barasta ubu twimirije tourner mu Burundi bwose turondere urumva twigisha uko kuri twigisha ayo mahoro tubwira abantu guhinduka urumva nahujya rasta nahujya pasteur aragenda mu rusengero rwe wakigisha abantu akoresheje ibitabo namba yaronse abantu 200 ba nkamagana 3 cyangwa magana 4 bakava banyuzwe bisa n'umurasta natwebwe dusanzwe turi abamiziki baba rasta ugiye mu giteramo ukabwira abantu bajya bumva bwo butumwa bwo biziye impanuro mwese muri ko murakora kugira ngo isi ibo mu mahoro kabisa ari ikintu cyo kuvuga ngo mwimirije ku ni tournage ni tourne hari stati nabonye rasta yashize ko ryari yavuga rasta cooperative rasta in action Burundi kubera iki biwe bivuze iki Rasta in Action Burundi ruboye ko rasta akwiye
ashobora gukwira mu gihugu cyose. Tugomba kugira mbere niyo yiyo tourne Mutama ariko arakubarira, tugomba kugira tourne mu ntara zose zigize igihugu kugira ngo mu ntara aho hose tuhashire antenne kugira ngo ayo mahoro uko kuri ubwo butumwa bw'Imana bushobore gushika kure, kubera hagati yacu ariho abafise domaine y'ijambo ry'Imana. Nibaza yuko abantu ntibize batangaze mu misi iri imbere gatoyi nibabona abantu b'ubusage batangwe kuvuga ijambo ry'Imana, ntibize batangaze. Kandi n'ubu ni iby'Imana yaduhaye, duteza kubibamwo uko Imana yabiduhaye. Nibaza yuko mu misi mikeyi tuzotangura natwe gutanga ubutumwa kubera Imana yaratugabiye nk'abandi bose. Kabisa. Ndifuza kumenya iki cyumviro cyavuye kwande? Icyumviro ca Rasa in Action, icyumviro cyavuye wanje. Nariyumvira ukuntu abarasa bamwe bavuga ngo barakumiriwe, gusanga no kuboneka no muri circulation ntibaboneka, ugasanga na leta ntiriko irababona, nta nakazi bariko bararonka. No guha karorero nk'abarasa turi kumwe muri iyo Rasa in Action, hariho bamwe baba docteur, hari abandi baba engineer, muga kubera afise dread ucumengo niyo ishaka kuronka akazi muri leta canke mu maonje y'abazungu kenshi barakunda kubaha akazi. Mugabo urumva yo mu maonje ni makeyi, nibaza ngo bakwigwe bo barabitahura, baratahura Rasa icarico. Rero nico gituma cyo mvuga nti reka turabe ko twogira iyo cooperative Rasa in Action kugira ngo iyo migambi yose twa dufise mu mutwe yuzungabirana Imana yo baraduhaye, tuzishira habona, tuzigisha imbere n'abandi, dufashe imbere n'abandi bose kugira ngo bumve Rasa kwidahagaze muri imishatsi, idahagaze muri ubu bwanwa ubona afise. Wari wose kugira dread ni nova ko ari style, ni nkuko urabona nawe uko wimosheje umwe wese arafise uburenganzira bwiwe bivanye n'ikintu yumva kimuryohera. Jewe nkamwe no kumva dread zinjohera, cyane naza katacobuza ndazigira kubera dread nta kimwe zishaka kumbuza, ntizishaka kumbuza kwakira Imana, kubana n'Imana, ntizishaka kumbuza mbere no gutanga ubutumwa. Benshi barabitinya, mugabo jewe ubu ndi tayari gutanga ubutumwa kubera Imana yarabumpaye, kandi nkamwe nopfa ntabutanze nukuri no bangize nabi cyane gose. Dufatiye kuri cooperative Rasta in Action Burundi, ndabona umugambi mwawise Pépinière de Talent Tour du Burundi, kubera iki? Nuko ko dufise amatara menshi, twibaza yuko rero izo tara turashaka kuzishira hamwe. Abantu bose bafise ubuhinga mvabwenge turagomba kubazana, kubashira hamwe kugira ngo berekane ico Imana yabagabiye. Kubera je nibaza yuko abantu bato ntibiyumvire yuko umuntu ashaka kubaho kubera amashure yiwe. Umuntu kubaho k'umuntu ni Imana barabiteguye, kandi ubwenge ni kimwe n'amashure n'ikindi. Nibaze yuko abantu bogerageza kuza baradevelopa ubwenge Imana yo yarabahaye kugira ngo babukoreshe ataco bitwaje. Ego papa, ndifuza kumenya umunsi wa mbere agushikirize kino cyumviro ca cooperative Rasta in Action Burundi, ubu wavyakiriye gute? Je navyakiriye neza cyane, kuko naciye mbona yuko ahubwo ni ikintu gikenewe mu buzima bwa misi yose. Kuko Rasta in Action kivuga ibintu byinshi, ibikorwa cyane cyane. Urumva Rasta in Action, urumva ari mu bintu cyo reka ndabi byari ivyo cyo bituma rero twe dushira ibikorwa imbere, turatekanya ibikorwa bitari bike mu gihugu cyose, mu bisata bitandukanye. Urumva nkaho onya Pépinière turavuga ati babafise impano kuzizana, kandi ona mu bidukikije bo turateganya gutera ibiti, turatekanya ubworozi, ibintu byose umukuru w'igihugu asaba kugira ngo igihugu kibe cyateye imbere mu misi mikeyi. Ona projet 2040-2060 twe turi nyuma, ahubwo turiko turayishigikira ukuba karorero, twifatanije n'abandi barundi bakunda ibikorwa, kuko igituma tubishira imbere nuko nkuko nakubariye Rasta sukuvuga ngo ni mushatsi, Rasta va ngo ni tabi. Je mbere nkaje ku ruhande rw'iwanje ndavye nka umukuru wacu nawe no mutuma Rasta, kuko arakunda abanyagihugu biwe, arakunda igihugu. Mbere ushimye turiko turumvira, ahubwo hanakari mu je natangiye gukora akavuga ngo
never is a rasta man ngabano kambira ngo kugo muri perezida ni rasta ubwo rero ndindiriye nzo ndabe avuga ati ni aba ndakompara ndaruvuza nkaza ndaba okay hari anya muri 20 navugirije 10 bambwe ati nta ngorane nabundi rasta ni ibikogwa ibikogwa kuko ibikogwa nibyo vya mbere nivyo bizotuma dutera imbere cyo gituma rero twe ntituri nyuma muri wa mugambi wa nyakubahwa mukuru w'igihugu. Okay. Ndabona n'icivugo mwayihaye ni ikirore mu iterambere. Yifuza ko twoba ikirore mu bijanye n'iterambere arico gituma turi mu imbonona kazoza twebwe kuyivuga ahubwo twifuza kuyibamwo kandi twaranabitanguye mu bivaye n'imigambi turiko turakora yakubareye hariya mu bukeyi wacu je narihaye kuva 2015 igihe abandi bahunga hawe imigumuko je naciye niha initiative yo gukora ibarabara mu bukeyi wacu ya uzoyibona muri ya ndirimbo y'ubumwe bw'abarundi niho ubona abantu tuba turi kumwe neganije abantu bariko barakora ibarabara kugira ngo bace heza abana banje bagiye ku ishuri bagende bakina gapira uko naje nagenda nakina gapira mani uri kurubaca mu bikogo mu bishimo mu binogo bitandukanye umva ko ni usanga bitaryoshe twebwe rero imbono nakazoza turi muri yo ahubwo tuyibamwo iri muri twebwe turifuza mbere kuyerekana cyane gose kwerekana mu kuyerekana rero nibaza yuko ari bikorwa tugiye gushira imbere bitandukanye mu misi mike ndibaza umwaka utanguye dutangura iyo tourne tuzosaba nyamba umukuru w'igihugu abije niwe novuga twosaba aduhe mbere centre yiyaguye kugira ngo rasta nawe yerekane akamaro afise muri societe yego Rasta in cooperative Rasta in action bamufashe rasta nk'umunyarumogi ariko turagomba gukora ibintu tubereka yuko rasta si muri iyo ntumbero yo kunyura urumogi no urumogi wari wese arashaka kurunywa je nama nagendeye ama prison atandukanye usanga abantu mbere batagira imishatsi ngiyi aribo bamenje bakora ibyaha byinshi gose kubera ne yakoze ikintu yiyoberanya mu bandi ntushaka kumubona mu bandi muri centre ville bajya basopa agusopye gutya yinyurangaje gatoyi ntushaka kumubona kubera asa n'abandi bose ntovuga ko ari babasa bose mugabo twebwe nka jehewe mpimye gukora akantu katari kuri n'amategeko je naza kukumfata byoroshe cyane gose numvise ngira mfatire kuri cyo kintu cyo kuri prison nkuko umuntu yifuza kumenya rasta n'umuntu yabaye muri prison imyaka ingana gute je nabaye muri prison imyaka 10 niki kintu wize muri prison je narize kwigenza neza narize kwitandukanya n'amakosa ayariyo yose kicanke kiriya narize icyo bita indero ego Rasta in action cooperative Rasta in action novuga yuko muri no mwanya mu bintu byatuzanye nivyo gupresent igikorwa cy'wanyu muri ko murategura nko ku muntu yifuza kumenya twinjira indani neza muri Rasta cooperative Rasta in action byo bimeze gute iryo bari higanwa byo bimeze gute oya Rasta in action novuga yuko ari nkamwe tumaze kuronka ico kigo nibaza kuzoba tuzogifata nk'igororero kugwaruka kubijaye n'imyifato bafise ugwaruka guno munsi rurateye agahinda uri kuraraba n'abaririmbyi no munsi turiko turakorana nabo ababitwa abasani cyo gituma je mbwi iryo zina ko ndumusani je turabipfa ya nono je ndi rasta nuba yuko hari indirimbo je numva nkagira n'imbabazi ku bana bacu je nibaza yuko byari bikuye yuko turirimba indirimbo zihumuriza ugwaruka zihumuriza abana bacu kubera nyamba twarahawe ingabirano yo kuririmba si kuririmba ivyonona imitima y'abantu oya no kuririmba ahubwo ivyotuma imitima y'abantu ibohoka imitima y'abantu imenyekana neza yego tukigisha mbere cyane cyane tugashamo n'ijambo ry'Imana nkuko wumvise ijya ndirimbo ja love nawe mvuga ja abantu birabatangaza iyo ndiko ndavuga ja nk'abantu babakizwa bumvise ngo ja ntibagomba gutahura yuko ari ya Mana ari nkuko uvuga Yesu canke Yesu ari akarimbo kamwe je mvise kavuga ngo ni Yesu wenyene ni Yesu yapfuye akazuka ako karimbo karigeze gushaka umuntu twari kumwe mu modoka yari mu Katolika arambariye ati Rasta
ati none ivyo uriko uravuga n'ibiki ndavuga nti wowe wumvise ibiki ngo kubiki ngo uvuga Yesu utavuze Yesu ndavuga ni vraiment fuko abantu bumva batahura izina ry'Imana aho bivana naho umuntu abari umuntu ashaka kuvuga Jehova isi ndabizi Jile sindabizi ego mu buryo bivaye n'ahari kubera indimi zarabaye nyinshi ariko ibyo ntibidutandukanye kubura umukizwa kubura umugatolika kubura umujehova je nibaza ko ari byose ari cyo kimwe je mbere ndiko ndaraba amadini azohava atuma abantu bibagira Imana kubera uno munsi byabaye nk'amasosiyete usanga imetero 10 ari shengero imetero 10 shengero ego ugasanga ni ibintu bashize je novuga ko ari amasysteme ariko jewe iyo ndiko ndabisigura nk'abantu dusengana canke wari wese yumva izina ry'Imana ndabwira yuko ivyo bintu bitodutakaza bitotuzimiza ahubwo byo duhicigwa kubera idini ni zibiri warubizi ya muri jewe imbona idini zibiri ya idini ya Lucifer ni dini ry'umwami Yesu wenyene yapfuye akazuka je numvise Yesu canke Yezu nkuko abantu benshi babivuga ibyo nibisanzwe je mbona ari kintu kinini cyaguze kubera imyaka maze 64 sindumva umuntu yapfuye ngo azuke atari yamadayimoni mpora numva n'abantu bapfa bakazuka nayo ntabaho bama babitubare ngo ari umuntu yagiye aragaruka nta pastor murambona bazura abantu no barakubesha nta muntu numwe aragenda ngo agaruke kuri iyi si atari Imana yo Yezu wenyene niwe yapfuye akazuka niwe mugabo nemera w'inkomezi nyinshi mane je ni byaba bishoboka jewe nzopfuma mpfa mugabo ndamukorere nshake namwe n'abantu bose ngo kubiriza dread ndazi ko ari abantu badashaka kumva yuko umuntu ariko aravugisha ukuri kubera afite dread ariko je ntizizonteza ikibazo ariko narubuze ico gupfa none nk'ubuje nanje nahura n'umuntu bambwira yuko bazuye ndamutera amabuye kurumva zuba rumuzima izo bari dayimoni ibyo ndabikubwiye uzuniruke wumvise ngo umuntu yapfuye arazuka ibyo bintu nibibaho inexiste pa kwe Rasta cooperative Rasta in action impamvu nenda kwa JT bimeze nka competition ariko nari nsomye ngaha turaririmba aho batanu batowe mu ntara bazoja mu ntara bazoja mu batsindira imiliyoni umwe byo bimeze gute bivuze yes abo batanu tuko turavuga tuzoha agashimwe nabazoririmba abazoba bashoboye kuririmba indirimbo zubaka igihugu indirimbo zubaka imitima y'abantu aho niho tuzofatira nibaze yuko ababijejwe bazoba bahari bazofatira kuri ico kintu yuko indirimbo yubaka igihugu ikubaka n'imitima y'abantu ya apana indirimbo za gusambura igihugu apana indirimbo za gusambura imitima y'abantu ngaho buri kuraririmba gute aho niho tuzofatira amanota niho tuzoyatangira kugira ngo turabe uwo tuzogashimwe ego nuko umuntu yifuza gushigikira cooperative Rasta in action Burundi bimeze gute bo murifuze ko nk'abantu babashaka gushigikira ico gikorwa cyane ya turi ngaha kugira ngo turondere abadushigikira nibaze yuko sinova ko nakurondeye nawe ntiwandondeye ahubwo twahuje ivyiyumviro wowe waje gukompleta ibiri muri jewe nukuvuga yuko abifuza kudushigikira je nibaze yuko babishoboye bodushigikira kubera ni nyungu z'igihugu canke inyungu muri societe ku bantu bose cyane ku nyigisho z'ugwaruka ukuntu bateza kwigenza bikebuke inzoga zamaza abantu manye Rasta wavuze yuko mu bukebwe hariya mu buke iwanyu uri mu bantu bubakishije amabarabara byo byakujemo gute bimeze gute sinubakishije narasibuye ahantu hari harononekaye ku buryo buteye isoni ego hama bimeze gute abarasta nk'umuntu yifuza kumenya abarasta iyo babarizwa we nke ego turafise biro ya mbere ngaha kuri aha mu Kanyosha kuri Mountain Bar no hari biro ya mbere umva turagira yandi mantene hirya no hino kugira ngo uwo mugambi waguke ego bimeze gute rero Rasta ku kintu cyo kubaka nk'inzu bimeze gute ego jewe inzu mu mwaka uheze inzu yarambomokeye ku ruhande rumwe hari haguye imvura nyinshi cyane cyo mu Gatumba n'andi hose rero ndaraba ndavuga nti none nitungiye umukecuru w'imyaka 121 icumba cyagombye kubomoka nicaryamamwe
ndavuga nti none nobigenza gute kugira ngo iyi nzu isubire kubakwa. Nukuri ico gituma Imana irahambaye, ico gituma zo kwama ndayishimira imyaka yose kubera yarakoze ibitangaza. Hari aba diaspora bakorakoranye ko nkuko nyene uvuze ati turakubona cyane muri réseaux sociaux, barakora kunyera bavuga ati rasa vraiment ivyo yaciye mu myaka 10 yapfunzwe nta buzima araronka, none iyo nzu azoyubaka gute. Ego hari abakorakoranye barakoresha imitima myiza yabo, baracanga canga udufaranga dukeye inzu iraduga. Hariho n'abarasa ngaha nyene wacu, hariho babitwa ba White, ba Damo, n'abandi batari bake, ba Yuri Kigitega, n'abandi batari bake baragiye barashiramo umwe wese nakiwe. Hanyuma inzu rero yagarukiye novuga ku musozo, duca turabura amabati, turabura isima n'amadirisha. Rero ya Mana nyene sinzi ukuntu nishituye ndandikira nyakubahwa mukuru w'igihugu. Imana yarambonekeye n'ukuri ntiyahiga imanze, naciye numva ngo ngutore y'amabati. Kimwe nuko twasabye amabati n'isima n'imiryango, urabona ko naberetse baragiye kubiraba, mugabo nta bindi twarose, ariko nizere yuko nivyo bisigaye bigiye kuboneka kwa gatandatu. Rero no tuzoshira ku mugaragaro ayo mabati mukuru w'igihugu yaduhaye kuri iyo nzu kugira ngo tumwigine natwe twigine n'abandi bose. Nibaze yuko kwa gatandatu izoba ari evenement idasanzwe yo kwiginisha ikintu mukuru w'igihugu yakoze ku muririmbyi nka jewe, ku muntu nka jewe namerewe nabi. Nibaza yuko kizoba ikintu kidasanzwe kwa gatandatu. Sinzi ko nawe vraiment Imana niya dutiza amagara, tukabwira n'abadutwara yuko bikunze vraiment turashobora. Ego hace hasohokana indirimbo, sinzi ko urumva indirimbo ivuga ngo Rasamana arubaka izo cisoko muzi. Iyo ndirimbo izobisose kubera izobigeze ku mwanya wayo. Ego hama kubijanye n'ibi bintu byo nk'akishuko rategura nk'ikintu ntibishobora gushika, ntibimaze gushikaho ugasanga ari amahera atagushikiriye ibintu nk'ibyo. Ego ni byinshi ibyo byama byabaye. Hariho mu diaspora ambabarire kandi yarangiriye nabi cyane gose ko bisha abantu benshi, isha umuryango wanje. Hariho groupe yakoresheje no mu diaspora yitwa Geneveve. Ni kuvuga yuko ayo mahera barayatoje hanze, araza arampamagara, Mustanteri arampamagara bura matara ati nyarukutore uburyo bwawe baguterere kugira ngo iyo nzu yawe yuzure. Ariko ubwo buryo bumaze gushika ngahi wacu nukura abarundi sinova ko ari babi kubera si bose hariho beza n'ababi, ariko ubwo buryo aho bwashikiye gushika n'uno munsi sindashobora kuhatora. Mbajije abarongoye iyo groupe y'aba diaspora mu ntara ya Muramvya, nta numwe yigera bimbarira kubera nizere yuko ayo mahera barazi ahari. Urizize neza yuko amafaranga bayarungitse? Barayarungitse ko barampamagaye, nahamagawe n'abatwara inkomine intara, barampamagaye ati genda utora amafaranga yawe. Gushika n'isare yo kuba ntarabona ayo mahera, nukuri ndafise intuntu nini cyane kuri uwo mu diaspora. Kandi Imana ifashe je sinahora nkunda kwishuza cyane ibintu, mugabo ubwo buryo kubera bwatanzwe n'abantu bo mu ntara y'uwacu, kandi b'inshuti imbere z'iwacu, bamwe bari bambwiye n'amazina yabo sinamenye gusa amahera batanze. Je ndibaza yuko nyambari leta yomfasha kugira ngo uyo muntu arondegwe, nyambara utwara abo ba diaspora ndiko ndamurondera, kandi ndamaze kumva ukuntu ushaka kumutora. Bamfashe kugira ngo ibintu nkene ivyo bihagarare, kubera umuntu wese ifoko ajya ico yabiri icuye. Nyamba basabiye jewe, yamba uwo mama yasabiye jewe, numva ko ivyo bintu ari ivy'iwanje, ntibigaruke kuba ivyiwe kubera ikumva ivyo bishoboka. Babirungikiye wowe? Namwe mumufashe kugira ngo mundondere utwara aba diaspora. Yego aba diaspora kugira ngo ndamurondere, hama afuma mana makeyi basi dupfume dusangira basi. Ariko abema kuyabone dupfume dusangira nta ngorane, agenda yabone. Yes, mwamwumvise ni Ntirame wa Carton. Ariko arishuza amafaranga yiwe. Wowe mu diaspora yakuvuze, yabavuze ngo yitwa Geneveve. Geneveve, urabe wigore vraiment, urumva yuko n'inzu yiwe ariko arubakisha vraiment agatima ni naba ntihenze, nibaze yuko ari muri Canada. Ari muri Canada. Vraiment uze kwigora vraiment ayo mafaranga yiwe nimba bararungitse ubimenyeshe hakiri kare, hama mubwira hazoja kuyatora. Carton, harakabazo nifuza kumenya cyangwa kukubaza, uri umupapa w'abana bangahe? James bana bane. Bana bane. Ubwo mu fura witwa mu byaro zitatu. Mu byaro zitatu. Kuba je ndise babiri. Okay, urafisemwe amahazi? Ndabise witwa Bob na Bobeti. Bobeti. Fura witwa gute? Fura yitwa Aston. Aston. Kintu c'inkomezi.
iki wa mwise Aston Aston ni ikintu c'inkomezi ya mwise nawe witwa Ntirameba Carton okay hama numva nawe witwa Aston Ntirameba Aston numva ko ari akantu kaguma karenga ko ni Aston Carton ya nawe witwa Ntirameba ya abantu benshi barakunze kwita izina ry'umuntu w'umushinga ntawe ari wowe wese nawe ni waba ufise abana uzobikoreshe kugira ngo ntuze wibagirwe ifoko izina ryawe ritora abana bawe naho waba bose akujya umva ngo rugambara Adrien rugambara Rande ayako nakarore ndaguhaye numva yuko na jewe nawe uwari wowe wese ateza kwita abana biwe izina rimwe kugira ngo namba yogende ejo canke hirya y'ijumba ko nabandi bariko baragenda no hariho tuvuye guhezana kubari ariko iyo zina ntirifudike irigumye rigaruka navyo usanga bifise isura nziza cyane hama papa nubwo twasa nk'abakwibagiye gato ya Carton vraiment ibintu ambwiye ntivyabibike kabisa twihanganire nye twari twamaze gato hama nko ku muntu yifuza cyangwa yakira rasta nabi nibuye butumwa umuha ubutumwa no muha nukumenya yuko ubona ukwizuba ricanira abantu niritora mubi na mwiza imvura iyi iri kiragwa nitora ati n'imvura ati n'imirimo y'abanyavyaha iriya ni yabice cyangwa ameze gute ivomera byose ahubwo nipfuza yuko wohinduka ubwo rukundo baba bafise mu mutima canke bakunda abantu bose bamenye yuko kujya Imana kandi benshi barasenga ndabizi usanga ku misi y'Imana bari gusenga cyo nababwira rero ahubwo bibere nk'abarasta no kuvuga yuko ubwo rukundo baza kwiga hariya anya rushike mu mitima yabo bamenye yuko umuntu ari umuntu kuvuga yuko uko Imana atama cyakubirigira uko Imana idaturanya ngo uyu bafatira abantu nkuko bari birimo vy'Imana ari abantu tuvukana uzosanga burya n'Imana ica ihezagira kuko hari umugani baciye ngo united we stand divided we fall nibaza rero yuko umusazona Rastaman afashe united we stand divided we fall ni kuvuga turi hamwe tugize ubumwe aho nkurikije bimwe vya nyakuba umukuru w'igihugu atubwiye ati turi hamwe twese birashoboka nuko rero united we stand byose birashoboka ibyo twifuza byose mugo tutagiye hamwe n'Imana ivuga ati ubwami butazoshira hamwe buzosenyuka nuko rero nobwira abantu bose bashaka kumenya rasta cyimvuza rasta bagire urukundo impuwe n'iryo juru nibaza ko ari bazorishira kamu kuko sinibaza ko Babylon ashobora kuja mu ijuru kubera urubanza jocibwa nibaza neza rumwemera kwinjira dukurikije inyandiko dukurikije inyigisho twagiye turahabwa n'abantu batandukanye yes mwamwumvise nari kumwe na Ntirampeba Carton hamwe na Baden Leandre umuntu yifuza kumenya nka YouTube ya Baden Leandre wandika kuri YouTube arakuro ego andika Baden Leandre ucubona hariho Where is my home hariho Save your children God hariho indirimbo zishika zine ama audio nimwe twakoranye na Side Brother ya mwamwumvise guys ladies and gentlemen meje gukorana n'abantu uvuga yuko abantu nubaha cyane n'abantu nkunda n'abantu bafite n'igikundiro cyinshi ku bantu so guys ladies and gentlemen nawe wumva byagukoze ko Carton umva yuko azo presenta inzu yiwe samedi nawe tuziba turi kumwe nzoyimanika akoza ari kumanika mugabo ndayimanise nuba yuko aho nzoba mbona ko nzoca ntekana kubera ntizosubira kunyagirwa aho zo basigaye imiryango n'amadirisha ibyo turiko turasaba abavyumva ababishoboye ntibigungire ko kubera ivyisi si ivy'iwabo nyambo ufise miliyoni 10 canke 20 canke 100 nyambo ufise amayetaje angahe ibyo ni by'iwawe ujyama mu cyumba kimwe urumva nuba ku byisi ngaha turabisangiye kandi rasta badufate neza ntibadufate uko bishake parce que rasta genda yigeranya nk'ishugwe ishugwe ujyamuye ukarihonyora gutya ukarihonyanga nukuba ko rikuzanira ingaruka yaryo y'ukuntu warihonyanze rikuzanira akamoto keza nuba yuko abariko barahonyanga ikintu rasta birabaraba ariko je ndazi ko ingaruka arakamoto keza niwe butuma woha abantu babona ko dukurikirana muri umwana je ndaho ndifuza yuko abantu bose boba barasta muri esprit simvuze ko baba barasta mu mishatsi cyaye mu kunyura umogi cyaye mu kugira gute bicange biriya oya boba barasta muri esprit kubera ibintu byose ni esprit ni zibiri
esprit satanique na esprit y'Imana, ni bica bigaruka muri ya madini yuko ari abiri, hari abakurikira Imana, hari n'abakurikira Lucifer. Ico kintu abantu bame bakizi. Ya rasta rero ari muri ivyo bintu bibiri Imana yo barashize ngaha kwisi. Kwisi ni ibintu bibiri, ni wi uno, n'umugore n'umugabo, ni Adamu na Eva, ni Kaini na Abeli, ni Prisi na mwe. Uremera cyangwa ugahakana man. Yes, mwamwumvise nari kumwe na Ntirameba Carton hamwe na Anthony Baden Leandre. nk'abantu bifuza gukorana kwanza dufatire gukorana mwebwe baronka gute? Ahantu turonka ku buryo bugezweho no vuga bworoshe no buryo bwa WhatsApp, uburyo bwo telefone, basha gukoresha rimikashi yacu irahari. Umuntu yo korohe yo yumva yuko ibyo bintu turiko turavuga bishoboka, umuntu yoba yoroshe mu by'Imana, umuntu yoba yifuza yuko rasa yogera ahandi hantu, ubutumwa bwa rasa nabwo bwo tangura gutangwa. Je nibaza yuko umuntu yocisha agaseke kiyo kuri rimikashi, yego ni 65 852 170. Nibaza yuko ako gaseke kadushikira, kandi Kazina litwa Ntirameba Carton. Ya nagira nibagiye gushimira umuntu ejo yaciye kuri cooperative hajya haya arandukira 100,000 francs, kandi uramuzi wewe uyo muntu aheza gigo cyane navugwa mu ibanga. Ya kandi umubwira uti kavuye ubunyongera, uti namba hari ikindi kintu ugikore. Ya Yes, ladies and gentlemen, sinshimye kurandira ikiganiro cyacu novuga yuko reka tuhigarukiriza nyene. Muze kwandika muri commentaire nimba mwagikunze, nimba mwifuza na partie 2 nzomubaronderera kandi dusubire dukorane ikindi kiganiro. So guys, ladies and gentlemen, ikintu kimwe no babwira ebana banzugire subscribe video ayikunze kakubika gira subscribe uhejeje gira subscribe ucugira comment, like and share. Ibyo ni ibintu novuga yuko twe bidutera intege, ni ibintu novuga yuko biduha esprit yo gukora cyane. So guys, ladies and gentlemen, ikintu cyamwe no kubwira Baki na mimi mtafurahi sana, ariko ikiganiro cha Edis nababwira Baki na mimi ikintu kimwe no babwira right now. Ciao ciao.